buca kabiri usange ntari umusheri wiwana rusange aramuhevye ngo akundana na Princia atariko bimeze. Oya bon bakunzi banyishumetse iki kintu rero mucumve neza ngo ntare umusheri wiwe amuhewe wowe wiwawe ntiyo guheba cyangwa na office wewe wari witeze ntare nye cewe niutangazo nayo igihe ubona ndamufise vraiment ahubwo hari ntaza aribaza yuko ibi muri ko muragira ahari ntare yubahwe ahari sheri wanje hari wow ahari sheri navuze ntare gacuvuga sheri kuri mariage nabe na sheri wanje shushu aho uri hose urabizi ntare ubahwe So bakunzi ba INYISHU meze hano kandi kuze John muvyara wanyu ndanezerewe cyane kandi no munsi mu gitondo naramutse ntonda ku kazi nyene murabizi yuko akazi ka misi yose nyene buri munsi turatonda tukugira ngo turondera agasabuni n'akanoti ko kuja kurya no kunywa agafana buke so bakunzi ba INYISHU meze nanda bakumbuye sana ngira ngo namwe mwari mwankumbuye kuri microphone wabona yuko naringize igihe kirekire ntakora gusa muri no minsi ndiko ndagerageza gukora ibintu vyiza bimeze bien ndi kumwe n'umukobwa mwiza ndiko nkora ibintu vyiza duhagaze ahantu heza amabaga klimani keza ibintu byose ni vyiza so bakunzi ba INYISHU meze mumeze bien. Okay, ndabaramukije rero bivanye naho muri. Nari namusamariye nisinzi ivyo ariko arambwira. Rero ndabaramutse bivanye naho muri. Bonjour, bon après-midi, cyangwa bonsoir biravana naho muri. Uno munsi rero ndabona yanajanishije Prince yambaye jaune na hekandi. No ku kirato hariko aka jaune. Hama noir ndabona n'ibintu bimeze bien. Prince yabitereye. ni bon Umeze bien. Ko kumenga ntunezerewe nturi muri mood yo kuvuganye ndatunguwe mani nahantu nzanye sinzi ivyari ivyo niyo mpamvu ntuzi ivyari ivyo yo pole chan so bakunzi ba INYISHU meze jewe avuze ngo ntazi ivyari ivyo ndamuzaniye ngaha gusa ariko murabizi yuko urusaku rwama rurondegwa je ndumuje kukurondera ko rusaku uri umunyarusaku turabizi ego so bakunzi ba INYISHU meze namwe musanzwe muzi ko ndi umunyarusaku nawe ngo arabizi ko ndi umunyarusaku rero urusaku rwanzanye ngaha anya ngira ngo uribuka umunsi hasangana ntare mu kabari habwo ngiye tugiye kuraba invite ni uvuga none aba invite jewe cyanangaje nuko nasanze aba invite atamukabera mani mufise mwaba presenter babiri na mukameramani mufise nta na kamera mwazanye dufate basi ko ntare yari kugukamera ariko nta na kamera mufise nta nuze na microphone nimwe mufise ariko mukambwira ko murindiriye aba invite telefone ntitwozikameresha yini kabaka murafise telefone zo gukameresha ndi wawe ko nari mbona tayo office n'urya mwana gusa ntare yarafise telefone ejya nta ni kamera irakamera Android da kamera gusa hariho karite ya telefone ya karite kubera twebwe wana niyo yari kukizana twari kugiposta kubera ikarite ya telefone razingera imeze so bakunzi ba INYISHU meze abo ba invite mwari murindiriye bashobora kubatubwira kubera ko numva umengo go rusako ndarukene oya aba cyangwa yazijya zifate ko natsiya fara aribo ba invite twari turindiriye gusaba invite nuzi waciye udukura no muri mudusha turigira turayika kubarindira bizi icantangaje nuko twaciye dusubirana kuri biro kandi bari barindiriye aba invite bakunzi ba INYISHU meze bano bantu rero gerageza utubwire none burya basi unyongoreye basi mu gutwi nkureho microphone nta kantu kari hagati yanyu mwe na ntare Prince Sese ndakukongorera ntare n'umukorege kandi narakubwiye kukuntu muzamu ravuga ngo je mushaka kutwemeza ko je ntare dukundana ivyo sivyo buca kabiri usange ntare umusheri wiwana rusange aramuhevye ngo akundana na Princia atariko bimeze. Oya bon bakunzi ba INYISHU meze iki kintu rero mucumve neza ngo ntare umusheri wiwe amuhewe wowe wiwawe ntiyo guheba cyangwa na office wewe wari witeze ntare nye cewe niutangazo nayo igihe ubona ndamufise vraiment ahubwo hari ntaza aribaza yuko ibi muri ko muragira ahari ntare yubahwe ahari sheri wanje hari wow ahari sheri navuze ntare gacuvuga sheri urumva ingene ibintu bigenda birahurira n'abakunzi ba INYISHU meze navuze ati ahari ntare yubahwe ahari sheri wanje yubahwe uravyumva ingene bigenda birahura wancaze mu majambo navuze ati jewe aho sheri wanje ari azirabona bino biganiro ugumu kandi wowe ufise urusaku ushaka kunyemeza yuko kugira mvuge ko nkundana na ntare ni wowe binyemeza kandi atari byo sinovyaho kubivuga ntare n'umukorege sivyo je mbere ndanamufata undi mwanya nka musaza wanje
jewe none kuze ndakubaza oya ndakubaze nanje kubera ko mbaza ari je ndiko ndakoresha ikiganiro ndakubaza uri umu invite wanje ubona uri umu journaliste nawe je ndi uri umu invite wanje no muzi oya mbaza ntabwo ndakubaza wibaze yuko aha nubwo tuhirirwa nawe ko nyene ubona yuko nyene twacha dukundana n'abakozi dukorana ko atamuserivise nyene ndamufise gusa nuko nashaka kumugira publicité abo wagize publicité turabazi bajya nyene barahagize gusa ntibaze uyu ibugenda kubwire umuntu umushire wa nyawo umuntu ntanamwerekana uramubika ahantu urumva ari mu isashi sashi yo turika so bakunzi banyishu media igituma adashaka kuvuga ko ntari umushiri wiwe kubera ngo adashaka kumushira ahabona ngira ngo muravyumvise oya sinshaka ko kandi uwe uzohapfuniranya n'umushiri wanje umushiri wanje nk'uyu mwanya ashira kuba yibaza yuko jewe ngo ibintu bikuragira ko yibaza nyine nk'ujya musi ngo twe twasohokanye ntari kandi atari ibyo ntari mwari mwasohotse oya vugisha ukuri bijya sivyo oya twari twinjiye twari twasohotse oya mwarasohotse muri biro ama mucamwinjira mu kabari oya nabonye ko twakubwiye ko barabaye ababifite mugaca tugenda tujanye kubera iki none nzanye kamera mwaciye mutaha sinzi nyamba mwajanye ntareze nitwataye bon ntaco twaciye dusohokana mu kabari basi barasohokanye so bakunzi banyishu meze kinangaza avuga ngo bose arabakunda bose basaza kubera kudarasohokana na Bobo kubera je sinsohoka urabizi oya ukunda amacurano gusa umuntu agoye wibereye kuri biro je sinsohoka burya ibintu byo gusohoka byarangoye none ko Bobo utaramusohokana ariko gasohokana nta oya Bobo nawe usanga igihe cyo nikiragera nawe urabizi sindagusohokana oya jewe no gusohoka urazi ko ntabikunda n'uwo bari ko aranyumviriza amenye ko gusohoka nje nabi fumbatisha ukunda bagufumbatisha rero si bisanzwe ga ni mu muji ahubwo nawe nyimba wakazanye today nyine ndavyumva ufite narahereye ngo Prince yaraherewe so bakunzi banyishu meze gusa Prince naho umviriza umpaye noto c'est porte monenga ndaguhe kameraman akubwiye nama y'urufisi reka na kameraman narazi umufuko wanje kameraman ndamuhe nadeka ugendana ndaguhe rindira bakunzi INYISHU media ntaze kumbwira ndamusubize kameraman uri kurangaya nkuko ndabiheje uri kurangaya namaze gusura ingodo ngo ndaguhe nagira ndagucumbuga ngo sindakugenda ngo nsubize je kubera umunyuma wahavuza kumbwira ngo byari nakubwiye oya gusa ntaco tuvyihoze tugaruke muri size gusa Prince mishuka nukuri urabona burya ibintu ngene bimeze nukorosha ubuzima hamukorosha mu mutwe ugasanga ibintu bimeze bien ntarushobora kuri kwa mwihakana ngaha abonye ikiganiro nawe agaca kwihakana mu nyuma abona kandi akwihakanye ugasanga ni uje kubabara mu nyuma ntabwo je namwihakanye gusa ibintu nasi n'ibyo byo kumenga ushaka kumfatiranya ushaka kunyemeza yuko umenga je ntare turi mu rukundo kandi ntare sindamwihakanye n'umukorege wanje ni ndamufata undi mwanya nka musaza wanje je ubu nawe abantu bose dukorana tumaze kuba nka famille ntubona jewe kuri mariage nzoza gukora ikiganiro kuri mariage nabe na chérie wanje shushu aho uri hose urabizi ntare uba yo manyira oya uri kurancanga suko nawe sintare okay so umviriza ndakubaza ikibazo cyanyuma Prince Ivana ntare baheruka kugwana kandi wewe niwe wari uhari apreza Jason nari ndurabizi kandi rero mu nyuma twaje kubona ntare ari wo musigaye muhararanye kandi ico gihe twakubonana na Iva nturi mu bimwe byo byarateranije Ivana ntare ahubwo rero icyo kibazo mbaje nanje numenga nanje no kubaza undi mwanya none ntare impamvu tuguma no mwanya munini ntare turakorana sivyo oya gusa Bobo ntimukorana ntare Bobo ntimukorana ntaco tugeze turavyumva neza abakonzi banyishu